Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo cya Ezira igice cy'indwi ku murongo w'icenda n'uw'icumi haravuga ngo yari yahagurutse ava i Babuloni ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere maze ashika i Yerusalemu ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu abihawe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri we, kuko Ezira yari yarigereye imigabo mu mutima kwitwararika ivyagezwe vy'Uhoraho ngo abishitse kandi ngo yigisha abisirayeli amabwirizwa n'imanza. Dusangira ijambo rivuga ngo kwigira imigabo myiza. Abana b'abantu kenshi barigira imigabo myiza yo gukora ibi canke biriya kandi bakabishikako, ariko nagira ndakubwire ikirusha ikindi ni ukwigira imigabo y'ikintu cose gihesha icubahiro izina ry'Uhoraho. Muri ico gihe Imana izozibane nawe iguhe kugira ikiganza ciza. Ndibuka Daniyeli na bagenzi biwe mu gihe batwagwa ari nyagano i Babuloni, bamaze gushikayo barigiriye imigabo myiza mu mitima yabo yuko batazokwiyandurisha ikintu na kimwe c'ibwami, cane cane ibyo kurya vy'ibwami. Hanyuma baca basaba umurongozi wabo ko yobemerera bakaza baririra utuboga, udusoromano, kubera imigabo bari bigiriye ari myiza cyane yo guhesha icubahiro izina ry'Uhoraho. Bagize ikiganza ciza kuri uwo mukuru wabo, hanyuma arabemerera birira izo mboga ntibiyandurisha ibyo kurya vy'ibwami. Natwe igihe cyose tuzogira imigabo yo guhesha icubahiro Imana izodushigikira ibane natwe. Badaniyeli mu nyuma zaho Imana yashishikaye kubana nabo, mbere barashigwa hejuru baba bakuru kubera babihawe n'ikiganza ciza c'Uhoraho cari kuri bo, kubera bigiriye imigabo myiza yo kumuhesha icubahiro. Nawe nagira ndakubwire ngo nukuri ni wagira imigabo myiza ureme, Imana izobana nawe. Turasomye n'aya majambo rero yo kwa Ezira, ukuntu yafashe urugendo ava i Babuloni bariko barasubira mu gihugu c'iwabo umunsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, hanyuma ngo ashika i Yerusalemu ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu. Kandi muri urwo rugendo murumva ko rutari ruto, mugenda mwirirwa mugenda murara mugenda, ntigwari ruto. Kandi Bibiliya iratubwira yuko bashitse i Yerusalemu amahoro. Bibiliya ikongera ikavuga ngo kubera ikiganza ciza c'Uhoraho cari kuri Ezira. Ezira nawe ngo yabitewe nuko yari yarigiriye imigambi mu mutima yuko azokwitwararika ivyagezwe vy'Uhoraho kandi akabishira mu ngiro, akabishitsa. Si ivyo gusa, ngo aca yigira imigambi yuko azokwigisha abisirayeli amabwirizwa n'imanza. Yari yigiriye imigabo myiza yo kwegereza abisirayeli Imana biciye mu ijambo ry'Imana. Imana ngo ikimuha kugira ikiganza ciza. Nico turi kuranyumviriza, natwe twaratanguye urugendo. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bose baba batanguye urugendo rwo kuja mu ijuru, ariko ntawuzi ko bose bazorangiza neza barutanguye. Hari abambere bazosanga babaye ab'inyuma kandi batanguye neza bagasozera nabi. Muri runo rugendo tugende twigira imigabo myiza, imigabo yo gukora ibintu bihesha icubahiro izina ry'Uhoraho. Izobana natwe duhe kugira ikiganza ciza, hanyuma tuzorangiza urugendo amahoro. Imana yo mwijuru ibahezagire.